Ndabaramukije mwese banywanyi ibiganiro vyacu ngaha kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka mbahe ikaze mu makuru ariko haravugwa, tugiye kugarukaho cane ariko haravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'aha mu karere k'ibiyaga bigari, aho turaza kwibanda kuri izi ngingo nkuru turaza guhera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hamaze iminsi haravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru agiye atandukanye avugwa kuwitwa General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari ministre w'intebe ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse akaza no kuba umuyobozi wa polisi muri ico gihugu c'u Burundi nyuma yuko yari amaze guhamywa ibyaha bigiye bitandukanye. General Alain Guillaume Bunyoni yaje kugenda atabwa mw'ibohero rikuru ryanga mu gihugu c'u Burundi, binanzugwa yuko agomba gupfungwa ubuzima bwe bwose. Nyuma yuko yaramaze gufatwa mu mwaka uheze 2023 yaje kugenda anajurira icyo cyemezo cy'urukiko, ariko biranga biba iby'ubusa. Gushika none rero hari amakuru akomeje kugenda agaragaza neza yuko uyu mugabo yaba yaragiye kwivuza hanze y'igihugu c'u Burundi mu gihugu c'u Burusiya nkuko amakuru yakomeje kugenda abivuga, ariko cane ndaza kwibanda ku mpamvu yoba yaratumye agenda, kuko kugeza ubu ngubu guverinoma y'igihugu c'u Burundi nta cirabandanya itangaza niba uyu mugabo yoba yarajyanywe by'umwihariko ubuyobozi bubizi cyangwa se yaraje gutorokera mu bitaro bya Kira nkuko byakomeje kugenda biravugwa nyuma yuko yasohotse mw'ibohero, aho yari amaze imisi akajya kwivuriza mu bitaro bya Kira ndetse bikaza kurangira agiye ngaha mu gihugu cy'u Burusiya nkuko biko bivugwa. Turaza kubigarukaho cyane. Uyu mugabo byamaze no kumenyekana yuko yoba agwaye indwara ikomeye cyane ya diabete, akaba yaramaze igihe anasaba yuko yofashwa akarekugwa agatangura kuba yokurikiranwa ari hanze, ariko bikanga bikaba iby'ubusa nyuma yo gushinzwa ibyaha bigiye bitandukanye birimo no kugerageza gukorera kudeta ndetse no guhitana bamwe mu bayobozi bakuru banga mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kugaruka ku makuru ariko aravugwa ngaha mu buraruko n'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Fayisi Antoine Tshisekedi Chilombo i Bruxelles mu gihugu c'u Bubiligi yaje kuvuga amakuru agiye atandukanye, aza no kugaruka ku kiganiro gikomeye cane yagiranye na Top Congo FM, imwe mu maradiyo akomeye cyane acanzwe anatumira uyu mukuru w'igihugu. Akaba yaje kugenda avuga byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane aho yaje kugaruka kumva n'imvano ndetse n'ibyihishe inyuma ya AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo iyobowe na Colonel Nanga, akaba ari umutwe wa politike ubarizwamo n'imitwe twaje ibirwanisho yamaze kurahirira yuko izatuza ariko imaze gutembagaza cyangwa se kuvanaho ubutegetsi bwa President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nyuma yuko yararimo aganira n'abanyamakuru b'iyo radio, yaje kugenda ayishura yuko afise amakuru yuko 100% yaba imva n'imvano yuriya mutwe cyangwa se yaririya shyaka byaraturutse kuri Joseph Kabila babanye ndetse akaza no kumusimbura ku butegetsi nkuko byakomeje kugenda bivugwa nkuko byatangajwe, ndetse akaba n'ibintu berutse gutangazwa na Augustin Kabuya nawe usanzwe ari umwe mu bayobozi bakomakomenga mu gihugu ca Kongo, usanzwe abarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka UDPS wa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Turagaruka no kuri ico kiganiro gikomeye cyane ku buryo bukomeye cyane cyaje kugenda gituma ibintu byongera guhindura isura nyuma ya raporo zimaze iminsi zinagaruka ku bibazo biriko biravugwa ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange. Ikaze rero mu biganiro byacu hano kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ari ubwa mbere ushitse ngaha, reka ngusabe gukanda handitse sabone kugira ngo ucaronke ibiganiro byacu, amakuru ariko aravugwa cyane mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye guhera ngaha mu gihugu c'u Burundi cyacu gushika mu bigo by'abaturanyi mu karere k'ibiyaga bigari hirya no hino ku isi. Tubandanya kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye bigendanye n'abamenyesha makuru dufite baba bagerageje kuyatohoza mu buryo budasanzwe ndetse basanzwe ari n'inzobere. Turi ku munsi wa gatatu itariki 7 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Ndagushuje
kandi mwipfurije kumererwa neza no kugira amagara mazima wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine ariko atandukanye tubipfurize kumererwa neza kandi muhaye muronke abadukurikiye muri aka kanya abadukurikiye kandi ngaha mu bihugu by'abaturanyi mu Rwanda abadukurikiye bari Congo Uganda bari Kenya Tanzania ndetse n'ahandi hose kw'isi tubifurije kumererwa neza badukurikiye ari mu gitondo saa sita cyangwa se nimugoroba mwese twizere ko mumeze neza cyane kuri wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ndakwipfuriza gukomera no kwihangana nkubwira ngo niba ibintu bitameze neza nonaha izere yuko Rurema ari we ushobora byose ashobora kuba yohindura ibintu ndetse akaba yo guhindurira amateka ikaze tuyatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi ni umugabo uca nawe wateje ibibazo bigiye bitandukanye ndetse n'umwijyane mu bayobozi bakomeye cyane baba abasanzwe bajejwe mu buyobozi bugiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi abashikiranganje bagiye batandukanye ndetse na bamwe mu bayoboye umugwi uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD nyuma y'uko abenshi barabanywanyi b'uyu mugabo yemwe benshi bakaba baranakoranye n'uyu generali Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse akaza no kuba umuyobozi wa polisi ngaha mu gihugu c'u Burundi uyu ni umwe mu bagabo bari bafise izina riremereye cyane nyuma y'uko rero yafashwe n'inzego z'iperereza ndetse akaza gucinzwa ibyaha byinshi cyane ndetse akaza no gukatirwa gufungwa ubuzima bwe bwose bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi bavuga rumwe nabwo ariko basanzwe ari abanywanyi biwe bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko babangamiwe no kuba uyu mugabo yoba afunze basaba yuko yorekurwa kugeza magingo aya ngaya rero hari amakuru yamaze kugenda amenyekana menshi cyane nyuma y'uko amaze iminsi hanyuranyuranaho ku mbuga ngurukanabumenyi amakuru yavugaga yuko uyu general Guillaume Bunyoni yoba yaraturutse igihugu hari amakuru yizewe yamaze kugenda atangazwa avuga yuko uyu mugabo yaba atakiri ngaha mu gihugu c'u Burundi aho yaba yaramaze kwerekeza mu gihugu cy'Uburusiya nk'uko byamaze gutangazwa kugeza amagingo aya ngaya byamaze kumenyekana imvo n'imvano y'uburyo uyu mugabo yoba yaravuye ngaha mwibohero ndetse akaza no kunyura mu bitaro bya Kira akaza no kurangira yerekeje hariya mu gihugu cy'Uburusiya nk'uko byamaze kugenda bitangazwa n'amakuru amaze iminsi ariko kandi ni nyuma y'uko ingwara ikaza kumuzengereza mu buryo bukomeye cyane bamwe mu bayobozi bafashe icyemezo cyo kumujana mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yoja kwivuza ariko kandi ajyanwa mu bitaro bya Kira nk'uko byaje kugenda biranatangazwa ku mbuga zigiye zitandukanye nyuma yako rero nibwo yaje kujyanwa ngaho mu gihugu cy'Uburusiya abifashijwemo n'abandi bategetsi bakomeye ngaho mu gihugu c'u Burundi nk'uko biriko biranavugwa ndetse kushika none bikaba byaranabaye nyiricubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye nago yarahari yaragiye mu ruzinduko rw'iminsi ishika kuri 3 yagiriye mu gihugu cya Zambia Generali Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa polisi wari ufunzwe ashinzwa ibyaha birimo gutegura umugambi wo guhirika ku butegetsi Ndayishimiye Evariste ashobora kuba yaramaze kuba yotoroka bigahabwa ikindi kito cyangwa se iyindi nyuto gusa amakuru ariko aranavugwa na benshi nuko ubuzima bwa Generali Guillaume Bunyoni bwaba butameze neza mu gihe hari n'abandi bavuga yuko ashobora kuba yabigize urwitwazo agatoroka mu mpera muri uku kwezi turimo nk'uko biriko bivugwa uyu mugabo rero bivugwa yuko yoba agwaye ingwara ya diabete bivuga yuko amagara yiwe atameze neza cyane uyu General Bunyoni rero aho ari minisitiri w'intebe w'u Burundi n'umukuru wa polisi wari ufunzwe ashinzwa ibyaha birimo gutegura umugambi wo guhirika ku butegetsi Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yaraturutse Ingereza nkuko biriko bivugwa akaba yaramaze kwigerera mu gihugu c'Uburusiya nkuko byamaze gutangazwa gusa amakuru ariko aravugwa na benshi cyane nuko ubuzima bwe bwaba butameze neza cyane mu gihe hari n'abandi bavuga yuko ashobora kuba yarabigize urundi rwitwazo nyuma y'uko yasotse mu ibohero giwe akajyanwa mu bitaro bya Kira ndetse kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho n'abaganga nyuma y'uko iyi ndwara ya diabete yari imaze kugenda imurenga ariko bikaza kurangira asohowe muri iri bohero
mu mpera za Mata umwaka wa 2023 n'umwaka uheze nibwo hamenyekanye amakuru yuko Generali Aren Yong Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe n'umukuru wa polisi yatawe muri yombi n'inzego z'iperereza akurikiranyweho ibyaha bigera ku 9. Ku wa mbere hari ku itariki 7 Gushyingo umwaka wa 2023 nibwo urukiko rw'ikirenga mu Burundi rwaburanishije uyu Generali Bunyoni mu kwiregura avuga yuko ibyo ashinjwa byaturutse ku nzego z'iperereza ryinjiye mu mabanga ye binyuze mu bikoresho by'itumatumanaho. N'urubanza rwabereye muri gereza nkuru ya Gitega ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu byaha 9 General Bunyoni rero aregwa yiregura kuri 3 birimo gushaka kwica umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambi wo gushaka kumutembagaza ku butegetsi bwatowe n'abaturage. Muri Nzeri umwaka wa 2023 ubwo yajanwaga mu rukiko yongeye kwibutswa ibyaha aregwa, ariko we asaba yuko yorekurwa by'agateganyo kubera yuko arwaye diabete. Yavuze yuko uburyo yivuzamo atari hamwe bitamufasha koroherwa, bikaba bimubangamiye ndetse akaba bikomeje no kugenda biratuma ubuzima bwiwe bugenda nabi. Amakuru avuga yuko yavuye muri gereza avuga yuko agiye kwivuriza mu bitaro bya Kira mu mujyi wa Bujumbura. Agezeyo abona gutoroka igihugu nk'uko byamaze kugenda byemezwa, kandi biranavugwa yuko yoba yaratorokeye mu gihugu cy'Uburusiya. Abandi nabo bakavuga yuko atatorotse yagiye kwivuza, ariko abantu bakaba bakomeje kugenda bibaza uburyo yopfa gusohoka igihugu akagera iyo hose ataruhushya afise, cyangwa se inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo babashe kuba babyemeza. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kugenda yizegwa nuko uyu mugabo yaba atakibarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nanone amagara yiwe akaba atameze neza nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'abantu basanzwe bazi ubuzima bwiwe n'abandi basanzwe bafise amakuru 100% y'ubuzima bwiwe, dore ko bavuga yuko iyi ndwara ya diabete ikomeje kugenda imuzengereza ku buryo bukomeye cyane. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo usanzwe arongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo amaze imisi ku mugabane w'Uburaya ahangaha mu gihugu c'Ububirigi, aho yari amaze imisi ari kwitabwaho n'abaganga bagiye batandukanye. Uyu mugabo nawe wamaze kugenda afatwa n'indwara z'amayobera, aho iyo agiye kwivuza amara hafi ibyumweru bitari munsi ya 2. Bivugwa yuko yoba yaramaze kugwara indwara zikomeye cyane zifata imyanya myibarukiro cyangwa se imyanya y'ibanga, ariko kandi abandi bakavuga yuko yoba agwaye umutima. Ntago haramenyekana neza icyo yaba agwaye, gusa bivuga yuko afite indwara yamaze kugwara itameze neza, ishobora no kuzamuhitana umunsi umwe nyuma yuko agenda akamarayo igihe kirekire, by'umwihariko ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere. Bwana Tshisekedi rero yaramaze imisi ari muri ibyo bitaro byangaha muri ico gihugu, nyuma yo koroherwa akaba yaje gukorana ibiganiro n'itangazamakuru cyane cyane Top Congo FM, akaba yaje kugenda agira ikiganiro akora, akaza kugira byinshi atangaza n'ibyo ashinza mugenzi wiwe baherekanye ubutegetsi Joseph Kabila. Perezida Félix Antoine Tshisekedi urongoye iki gihugu ca Kongo yashinjije uwamubanjirije ku butegetsi Joseph Kabila kuba ari we wishe inyuma yo kwihuza kw'ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC ndetse na M23 rirwanya ubutegetsi bwe mu burasirazuba bw'ico gihugu. Mu kiganiro cyihariye yahaye abamenyesha makuru babiri b'abanyekongo w'urubuga rw'amakuru Congo Independent n'ugitangazamakuru Top Congo, Tshisekedi yashinjije Joseph Kabila kuba ari we uri nyuma ya AFC yashingiwe muri Kenya umwaka uheze. Yavuze yuko Kabila yanze kwitabira amatora yo mu mwaka uheze ndetse ko ari nawe arimo gutegura inyeshyamba za AFC mu gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Mu gusubiza umukuru w'ishyaka rya Joseph Kabila yabwiye BBC Gahuzamiryango ko ibi birego nta shingiro bifise, anavuga yuko bibabaje kubona umukuru w'igihugu ayobora igihugu nabi ariko akaba atabyemera.
Ferdinand Kambele yongereye yuko ibi bigaragaza neza ko Tshisekedi afise ubumenyi buke cyane ku kuntu ibintu bimeze mu rwego rw'umutekano mu buraruko bw'ico gihugu ca RDC. Ntaco AFC cyangwa se M23 yari yatangaza ku mugaragaro kuri ibi ngibi birego bisa naho ari bisha bwa Tshisekedi. Joseph Kabila yabaye umuyobozi wa RDC mu gihe c'imyaka ishika kuri 18 guhera mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugeza gushika mu mwaka wa 2019 yagejeje ku ruhererekanya ry'ubutegetsi rya mbere rikozwe mu mahoro muri ico gihugu nyuma y'amatora yanenzwe kubamo uburiganya bwinshi cane, ndetse byaje no kugenda bimenyekana yuko uyu mugabo yoba yaribiwe amajwi ku buryo bukomeye cyane nk'uko byaje gutangazwa n'uyu Colonel Nanga wahoze akuriye umuryango wari usanzwe gutegura iby'amatora ndetse no gutangaza abatsinze. Ubu nibwo bwa mbere rero ubutegetsi bwo muri RDC ubu nibwo bwa mbere umutegetsi wo muri RDC by'umwihariko ashinjije uwahoze ari perezida kugirana imikoranire n'inyeshyamba za AFC cyangwa se M23. Raporo iheruka y'inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU yavuze yuko u Rwanda na Uganda nk'ibihugu yabivuze nk'ibihugu bifasha uwo muhari. Uganda yahakanye ibirego byo muri iyo raporo ya ONU inashinja u Rwanda kongera abasirikare bashika ku bihumbi 4 muri RDC barwana ku ruhande rw'izo nyeshyamba bangana gutyo, ahubwo yavuze yuko basigaye banaruta abarwanyi b'uwo mutwe. Nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, iyi raporo yavugaga yuko muri Mata uyu mwaka hagati y'abasirikare bashika ku bihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 4 bo muri RDF aribo boba barurungitswe mu gihugu canga muri Kongo. Mu gutsubiza u Rwanda ntirwahakanye ico cirego ndetse rwabwiye BBC yuko leta ya RDC nta bushake bwa politike ifise bwo gukemura amakuba yo mu buraruko bukize mu mabuye y'agaciro bumaze imyaka ibarirwa muri za mirongo buri mu mvururu. AFC Alliance Fleuve Congo yatangurijwe i Nairobi muri Kenya mu Kuboza ku mwaka uheze n'ihuriro rya politike n'imitwe yitwaje ibigwanisho bagenzura igice kinini cyane cy'intara ya Kivu ya ruguru. AFC iyowe na Colonel Nanga woze ari umukuru w'akanama k'amatora ka RDC ndetse irimo n'inyeshamba za M23. Mu gihe cavura rero gishize Amerika na Angola byagejeje ku gahenge hagati y'ingabo za RDC n'iryo huriro ry'inyeshyamba mu biganiro uruhande rwa RDC rwagiranye n'abategetsi b'u Rwanda mu murwa mukuru i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ariko imirwano ya hato nato yagiye itangazwa ku mirongo y'urugamba ndetse inyeshyamba zafashe utundi duce two muri Kivu ya ruguru. Tshisekedi yongeye kuvuga yuko nta biganiro azagirana na M23, ati mu ntega amatwi neza nta na rimwe nta na busa igihe cose nzaba ndi perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, imbere yanje hazaba hari intumwa za M23 cyangwa AFC ngo tugirane ibiganiro nta na rimwe bizobaho. Ico navuze nuko nshaka kuvugana n'u Rwanda, si ukugirana ibiganiro. Kuvugana n'u Rwanda kugira ngo mbaze Bwana Kagame icyo ashaka ku baturage banje ngaha muri Kongo. Yongeyeho ati aha hakize mu mabuye y'agaciro ubutegetsi bwa Kigali burashaka kuhagira ahabo, kandi kuri ibyo kuvuga ko bitazabaho na rimwe ntacyo kugiraho ibiganiro ni iwacu. Icyo bagomba gukora ni ikintu kimwe gusa, ni uguhambira imizigo yabo bakagenda bagasubira iwabo iyo boturutse. Kandi niba nshaka kuvugana n'u Rwanda ni kubw'iyo mpamvu kubabaza ngo mufise iki kibazo kugira ngo muduhe umutuzo, atari ukugira ikintu mbaha ahubwo kugira ngo baduhe umutuzo wacu. Leta y'u Rwanda yihakana kwiba ibigendanye no kwiba
amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo kamere wanga muri Kongo, ivuga yuko ku butaka bw'u Rwanda hariho amabuye y'agaciro ku bwinshi nka Gatsegereti, Kolta, Wolfram ndetse na zahabu. Yemwe binavyanavuzwe yuko aya mabuye y'u Rwanda ngo yoba afise n'agaciro gakomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga kurenza aya ngaha muri Kongo. Oni ivuga yuko intambara n'urugomo mu buraruko bwa RDC byatumye abantu bashika ku mamiliyoni 7 bata ingo zabo barahunga, ubu ngubu bakaba bakeneye imfashanyo zikomeye cyane. Muri ico kiganiro cyo kwa kabiri mu Bubiligi, Tshisekedi umaze imisi mu murwa mukuru Bruxelles, aho yari yaragiye kwivuriza ubugwayi bwo mu rutirigongo buzwi nka hernie discale, yavuze yuko ubu ngubu ameze neza kandi ko yiteguye gusubira mu gihugu vuba cyane. Yavuze yuko yavuze yuko mbere yari yatumiye umuganga wihariyewe ngo aje kumuvurira i Kinshasa, ariko ngo nubwo yashimye ibikoresho byo ku bitaro byo mu gihugu, yamusabye kumusanga mu Bubiligi kugira ngo yizere neza imigendekere y'ubwo buvuzi bwo yamuhaga. Tshisekedi uri mu kwezi kwa munani kuri manda ya kabiri y'imyaka 5 yakomeje kugenda ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, mu gihe uyu muhari M23 ukomeje kugenda umuruca imbaraga, ukomeje no kugenda umufatana ibice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru ariko aravugwa. Twongere gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe andi makuru ariko aravugwa hirya no hino mu isi. Ndabashimiye mukomeze guhaha